Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umutangakori ku ncuro igira 9 vyabereye muri Cercle Hippique mu gisagara ca Bujumbura, aho vyatewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta Niyonzima Audace, ari nawe yaserukiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri ivyo birori. Mu ijambo ryiwe ry'ikaze, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura ariho hari abatangakori n'amatagisi benshi. Yashimiye ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR kukuntu gihimiriza bene gihugu ku kamaro ko gutanga amakori n'amatagisi. Ugereranije n'izindi ntara zigize igihugu cacu c'u Burundi, igisagara ca Bujumbura nico kirimo abatangakori benshi. Bamwe baramaze gutahura akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi bakabikora ku gihe gitegekanijwe. Mboneyeho rero akaryo ko gushima ikigo OBR kukungene gikorana n'igisagara ca Bujumbura mu guhimiriza abatangakori kumva ko mu gutanga amakori n'amatagisi ari ngirakamaro kuri bo, gutyo bagakora ico gikorwa atakugahato karimo. Ivyo birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori vyitabwe n'amashirahamwe atandukanye akorera mu Burundi afise uruhara rudasanzwe mu bijanye no gutanga amakori n'amatagisi, nk'uruganda rujejwe guhingura ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu FOMI, amabanki atandukanye nka BCAB n'ayandi mashirahamwe, aho yashikirije ivyo arangura biciye mu buhinga bwa none bwo kwerekana amasanamu uruhara yagize mu bijanye no gutanga amakori n'amatagisi. Aha bariko barerekana uruhara rwa FOMI mu bijanye no gutanga amakori n'amatagisi. FOMI s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales en payant régulièrement les différentes taxes. FOMI yamitanga amakori n'amatagisi ku gihe kandi yubahirije amategeko. Akarorero nakikori ryatanzwe n'uruganda FOMI ringana n'imiliyaridi 8. FOMI envisage de devenir kugira FOMI ishobore kuronka amafaranga mvamakungu akwiye kugira ishobore gukora yorohewe, ikabiri kwirubaka urundi ruganda ibukemba mu ntara ya Rutana ruzohingura ifumbire yo gushora mu makungu. la province de Rutana. Mwijambo ryiwe urongoye ikigo gitoza amakori n'amatagisi OBR Jean-Claude Manirakiza ati umunsi nk'uhimbazwa mu ntumbero yo gukeza abatanga kori n'amatagisi ku gikorwa bakora giteza imbere igihugu. Yaciye avuga ingene igikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi cagenze mu mwaka urangiye, udasize inyuma ibibazo abatanga kori bagira bigatuma batoroherwa mu bikorwa barangura. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 umunsi nk'uyu wamuhimbazwa mu ntumbero yo gukeza no guhimiriza abakora imirimo ntangakori n'amatagisi ku gikorwa ciza bakorera igihugu, kugira babandanye babikora bisunza amategeko kandi atakugonanwa. N'ubu dufatiye ku mwaka w'ubutunzi turangije, no kuvuga kuva mu kwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi 2023 gushika kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2024, ikigo OBR cegeranije imiliyaridi 1,981 n'ibice 17 z'amafaranga y'amarundi ku miliyaridi 1,967 n'uduce 53 zari zitegekanijwe, no kuvuga ibice 101%. Mwijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima, ari nawe yaserukiye umukuru w'igihugu, yavuze ko ugutanga ikori n'amatagisi ari igikorwa c'iteka kiri mu bifasha Uburundi kuba igihugu cifashe. Yaciye akeza abatanga kori n'amatagisi bakora bisunze amategeko. Iyi mbonano kazoza igihugu giteye imbere nitushobora kuyishikira tudafise ubutunzi mu gihugu cyose, tudafise n'ubutunzi buri mu kigega ca leta. Bisigura rero ko ari ngingo dufata twebwe nyene ko atawundi azobidukorera. Ni vyukuri umutanga kori n'ikirumara mu gihugu cacu, kuko uretse ko atanga ikori byose yo kugitera imbere igihugu, aratanga n'akazi ku bene igihugu nabo bakimara ubukene bagateza imbere imiryango yabo. Ndakeje rero
abatangakori bose bakora uko bashoboye kugira umwimbu wabo wongerekane kandi n'ikigega ca leta naco nyene kugira ngo kihabombokere. Tubibutse ko uwo munsi wahimbajwe ku civugo dutange neza amakori n'amatagisi dushike ku Burundi bwifashe. Ibirori bikaba vyasozerewe mu kanyamuneza biciye mu mbyino n'umurisho w'ingoma.